Niteka n'umunezero ntangere byo gusubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye hirya no hino mu makungu ya kure, aho mudukurikirana muherereye ku migabane itandukanye y'isi, abari hirya no hino ku mugabane w'abanyamerika, wa Buraya, wa Aziya, muri Afurika, Kenya, Uganda, Afrique du Sud, Mozambique, Zambia, muri ngaha mu bihugu vy'ibibanyi, ubuseruko n'ubumanuko muri Tanzania, uburengero muri Congo, uburaruko mu Rwanda ntitwobibagira, abari ngaha mu gihugu cacu Burundi, mu ntara nshasha, Butanyerera, Buhumuza, Burunga, Bujumbura na Gitega, mwese mudukurikirana muri ngaha mu gihugu cacu Burundi, ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, urafyonda sabone, uracuya ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bikugera kaho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko muri kano kanya ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, inama nkenguzamateka yashashe isasha ryayo rya mbere rikaba ryarongowe na Nyiraneza Josephine, mushiki w'umuhisi Petero Nkurunziza, niwe mukenguzamateka akuze yarongoye abandi bakenguzamateka, hakaba hatowe rero biro igomba kuzurongora canke kuzotwara ubwo rwego, ndakugarika yoba ari we yatowe canke Reveriyano Ndikuriyo niwe yoba yatowe. Muri aya makuru turaza kubaha umuco washitse muri ico kibanza, nayo kandi turababwira ko umukuru w'igihugu Variston Ndayishimiye ahejeje guha umubonano nyine ku kirimba ikiriri aho mu Bujumbura, umwungere Michel Chezeni ajejwe ubutumwa bw'amahoro kwa Papa. Mw'uwo mubonano umukuru w'igihugu yakengurutse imigenderanire myiza iri hagati ya leta y'u Burundi n'ishengero Katolika. Ku ruhande rwiwe umwungere Michel Chezeni agashima cane ingene yakiranwe urweze n'abarundi, cane iyakirwa ry'impunzi ziva mu gihugu kibanyi ca Kongo, agakenguruka cane umubano mwiza urangwa mu Barundi. Michel yaboneyeho kumenyesha urugendo rw'umwungeri Pietro Parole, umunyamabanga wa Vatikano, rutegekanijwe kw'igenekerezo rya 12 Myandagaro mu mwaka nyine wa 2025. Urwo rugendo rwa Pietro ruzoba mu ntumbero yo kwinjira bazilike ya Papa iri Imugera, ikimenyetso cerekana kahise k'idini Katolika mu Burundi. Umukuru w'igihugu rero yanahawe igicapo nyine nk'ikimenyetso c'uko yakiriye uyo umwubaha iwe ku kirimba c'umukuru w'igihugu ikiriri. Mwese benshi murazi ko ariho umukuru w'igihugu nyine hafise ikirimba. Nayo nk'uko twabibabwiye, ndakugarika yoba ari we yatowe kugira ngo atware inama nkenguzamateka muri kino kiringo c'imyaka 5. Nk'uko rero biriko birabandanya kugenda vyibonekeza, abashinga amateka murantunge, abakenguza amateka batowe mu ntara hafi ya zose nyine, mu ntara nshasha uko ari 5, hakaba haratowe abashinga amateka 10 kuko ku ntara, buri ntara iraserukirwa n'abashinga amateka 2. Uko vyari bitegekanijwe nuko hagomba gutorwa abatutsi 5 n'abahutu 5 muri urwo rwego. Abagabo bakaba nabo bagomba kuba 5 n'abakenyezi nabo bagategerezwa kuba 5.
bose bakuzura igitigiri c'abantu 10. Mu ntara ya Bujumbura haratowe igihangange wari umushikiranganji wa mbere Lieutenant General Gervas Ndirakobuca batazira Ndakugarika. Kandi mu ntara ya Burunga naho harasubiye kumvikanayo ikindi gihangange Colonel Reveriyano Ndikuriyo Nyeniteka yahora canke yahoze atwaye urugwego rw'inama nkenguzamateka. Ayo mazina uko ari abiri ukuyumviriza humvirijwe ko rero hashobora kugira umwe azohava atwara iyo nama nkenguzamateka. Benshi bakaba bari kuvuga ko rero Ndakugarika ari we ashobora kuja muri ayo mabanga. Bakabona ko kandi umukenyezi ashobora kumwungiriza ari Generoza Ngendanganya. Uyu murazi ko nawe yakukuruwe mu gipolisi yarasanzwe atwaye. Urugwego rero rwaragiye rutwagwa n'abagabo bijunja, abagabo bagiye batandukanye baciye batwara runo rwego, ariko uyu Reveriyano Ndikuriyo akaba yararutwaye kuva mu mwaka w'2015 gushika mu mwaka w'2020 aho yakorewe mu Ngata na Emmanuel Sinzohagera. Benshi avuga ko uru rwego rugiye asezeye canke ikiringo cabo cari giheze. Abanyagihugu benshi barumvikanye bidoga basaba ko uyu Emmanuel Sinzohagera yobandanya atwara urugwego, na cane cane ko babona ko Emmanuel ari umugabo w'ijambo n'ijunja, bamwipfuriza ko yogumamwo. Ni mu gihe mwene wabo Gerard Ndabirabe we yaratwaye inama nshingamateka, we yariko aravumwa. Abanyagihugu baragiye batangara kumva amajambo yaragiye asohoka muri Gerard Daniel Ndabirabe, aho batifuza ko yokongera gutwara inama nshingamateka. Bamwe bavuga ko rero yokabaye akukuruka, babona ko ari umutama, ko ivyo gutegeka atabishoboye, kandi ko gutwara urwego rukomeye nk'inama nshingamateka atabishoboye. Kandi mu gihugu c'u Burundi harimwo abagabo b'ijambo n'injuja, harimwo incabwenge nyinshi zabaye zitwara urwo rwego, aho kugira baruhe uyu mugabo Gerard Ndabirabe ko arutwara kinyeshamba. Emmanuel Sinzohagera we yavuye mu nama nkenguzamateka nyene twabibabwiye, ariko asabirwa ko yokabaye aronka ikindi kiringo. Bamwe bati canke bazomuhe ikibanza c'umushikiranganji wa mbere, aba ari we atwara ubushikiranganji, atwara leta, canke azokwiyamamaze mu kibanza c'umukuru w'igihugu, koko biraboneka ko ari umutegetsi abereye gutwara, kandi ko yofata ingingo ziboneye, ingingo zitwara igihugu bakakivana mu manga caroshwemwo n'akagwi kamwe bamwe bo muri CNDD FDD. Biboneka ko we atoshigikira amabi nk'uko baciye bagenda babivugwa. Biranugwanugwa rero ko uyu Emmanuel Sinzohagera ashobora kuzohava yitoza canke agahabwa ikindi kibanza gifatika ashobora gufatamwo ingingo zikomakomeye cane. Bikaba bivugwa ko abarundi rero bohava banezerwa kubona Emmanuel Sinzohagera ahawe ikibanza caho ashobora gufata ingingo akazahura igihugu c'u Burundi. Biboneka ko catawe mu manga bikozwe na bamwe bo muri CNDD FDD. Kugira ngo amakuru mwene nkaya azagushikira wafyonda subscribe niba
ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, ndabakunda cane, ndabikebanuye.